Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kuri vyinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye ndetse no ku bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe benshi mu bakora amatohoza yigenga no kuvuga amashirahamwe ategamiye kuri leta, benshi bavuga yuko ibihangange vyinshi ngaha mu gihugu bigende birasahura amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi ya buri kwezi. Ibi rero bikaba bica mu bigo bitandukanye bishingwa n'ibi bihangange, ariko ivyo bigo ntibibe vyanditswe kuri ivyo bihangange, bikaba vyegukira nk'ishiramwe runaka canke se vyegukira bamwe muri basoma mbike bavyo. Ivyo nivyo vyatumye radio RPA irongwe na Bob Rugurika ihaguruka igakora amatohoza ku mafaranga yinjizwa na buri gihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bagarutse ku gihangange akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuganga uri ku butegetsi Reverendo Ndikuriyo, aho batangaje ko yoba asohora amamiliyaridi buri kwezi abicishije mu nkino z'akamari. Iradio RPA irikishira habona amatohoza yimbitse ku kungene umugumyabanga Reverendo Ndikuriyo amaze imyaka asohora amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi abicishije mu nkino z'akamari. Ubuhinga Ndikuriyo yashizeho kugira ngo ishiramwe ryiwe Riraniga rimwinjirize agatubutse ngo kwabe gukora ibishoboka vyose rigakora ridatanga ikori kandi ntigisunge n'andi mategeko agenga inkino z'akamari mu Burundi. Muti rero vyagenze gute? Nivyo tugiye guca irya nino ngaha muri ano makuru cane ko vyavuye muri iyo raporo y'ivyavuye mu matohoza. Kugira ngo bimworohere ukungene asahura amafaranga y'igihugu bitamugoye, ngo yabanje kwigarurira ibiro vy'ubuyobozi bw'ishirahamwe Rona ryegukira leta. Aha Reverendo Ndikuriyo yakoze ibishoboka byose kugira ngo umukuru w'igihugu agene umuyobozi wa Rona asanzwe amuyoboka. Ico gihe rero haci hagenwa Fabrice Niragira asanzwe ari umuvugizi wa Reverendo Ndikuriyo muri Fondation Pax. Ndikuriyo yaciye yongera kandi yegereza umugabo azwi ku mazina ya Chris Sebarinda, aba ari wazezwe ubuhinga bwa none bufasha mu gucungera amafaranga yinjira n'asohoka mu nkino z'akamari. Ishirahamwe Nsoft ryamuka mu gihugu c'Ubufaransa ryaciye rikorana na Beni Partners risanzwe ryegukira Sebarinda mu gikorwa cyo gucungera amamiliyaridi asohokana yinjira mu rudandazwa rw'ikino z'akamari mu Burundi. Ico bikoze mu matohoza yakozwe bavuga ko Nsoft ryahavuye rifutwa mu Bufaransa rica ryimukira muri Hong Kong mu gihugu c'Ubushinwa, ryongera kandi ribandanya gukorana n'ishirahamwe Rona. Amashirahamwe ashika 9 niyo yemewe mu Burundi mu rudandazwa rw'ikino z'akamari. Mu kubw'amakuru yatohojwe, ayo mashirahamwe yose hamwe ngo yinjiza mu kiyaga ca leta imiliyaridi 5 z'amafaranga y'u Burundi buri kwezi. Kiretse ishiramwe Riraniga ry'igihangange Reverendo Ndikuriyo rifise ububasha bwo kudatanga ikori. Aho ni mu gihe ishirahamwe 1xbet naryo ryamuka mu gihugu c'Uburusiya rikaba rigagwa na Chris Sebarinda mu Burundi riri muri zuguru nibozi bwa Rona kubera ubunyonyezi bukabije. Amakuru akavuga ko ishirahamwe 1xbet ryishiriyeho ubuhinga bwo mu kinyegero mob cash bufasha kunyegeza amafaranga ishirahamwe ryinjije nayo ryasohoye. Iki gihe ishiramwe rya leta Rona rikaba ryishuza 1xbet amafaranga angana ni miliyaridi 4 miliyoni 141 n'amafaranga ibihumbi 21 n'amafaranga 89 y'amarundi. Yamara ishiramwe 1xbet ryararahirira arengwa ko ridashobora kuri hayo mafaranga kubera ritinya ko ryoca ryagirizwa fraude 100% rigaca ritangishwa yandi mande y'imiliyaridi zirenga 400 mu mafaranga y'amarundi. Mu matohoza yakozwe bakaba baratangaje ko ku makuru bafise nyinyurana hagati ya Rona na 1xbet ribera mu gahumbezi kure cyane y'ubushikiranganje bujejwe ivy'ubudandaji. Bamwe bati ese koko twitega iki kizova mwihinyurana hagati ya Rona na 1xbet? Biragoye kumenya, ariko vyose biguma vyugariye kuri Reverendo Ndikuriyo.
Amakuru dusanganywe avuga ko Chris Sebarinda mwene 1xbet asanzwe afitaniye ubucuti bwa kera na Riveriano Ndikuriyo. Ikiyongera ko nuko Sebarinda na Ndikuriyo basanzwe bose baturuka mu ntara imwe y'Amakamba. Bamwe bati none ko umuyobozi wa Rona ameze nk'akana ka Riveriano Ndikuriyo mu kazi, umugwiza atunga Sebarinda nawe akaba yisoma mbike wa Riveriano Ndikuriyo, ubwo matati ya Rona na 1xbet igihangange Ndikuriyo kizohava kiyaburira inyishu. Birumvikana ko rero Ndikuriyo azobwira umuyobozi wa Rona ati bihebe. Birashoboka ko ari naco catumye ayo matata abera mu kanywa babo, kubera umushikiranganje jejwe ubudandaji Hassan Kibeya kuko asanzwe azwi nk'uwegereye Ndayishimiye. Biranashoboka cyane ko umushikiranganje Hassan Kibeya atotinyuka kwitambika imbere y'inyungu za Riveriano Ndikuriyo kubera gutinya kwasiga gatwe. Ibi navyo bikunze kurangizwa n'impfu zitangaje z'abategetsi leta ikazita amasanganya y'imiduga. Iradio RPA ikavuga ko amafaranga Riveriano Ndikuriyo asahura bicishije muri radio ya Ridiki atazwi, ariko abagereranya bakibaza ko atari munsi y'imiliyaridi 2 ku kwezi. Izo miliyaridi zisahugwa na bampema yuzuye atacamira ngari hamwe azoshigwa mu bikorwa vy'iterambere zo kubaka amashuri n'amavuriro biteye igomwe. Mutero ninde azogaruza ayo miliyaridi bampema yuzuye bariko barasahura? Ese ninde azotururuza igihangange Ndikuriyo? Ubwo bushikiranganje kibajejwe ubudandaji yo bishobora. Nukuri ngari hamwe iyo bakunda igihugu vyanyavyo ntivyomunanira, ariko biranahambaye ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bashigikira Kibeya. Ngo mbega ko Ndayishimiye nawe ari umusahuzi ngazobihera hehe ngabuze Ndikuriyo nawe gusahura? Ubwo Ndikuriyo na Ndayishimiye ntibamaze kugabura umurima basahuramwo kugira ngo babandanye kwikanda aho cabavunye. Ariko ninde azotabara Burundi abo bama basahura amafaranga ya buri munsi? Ari nabwo amatohoza y'iradio RPA yabandanije bati bigenda gute ngo Riveriano Ndikuriyo rero agendere hejuru y'amategeko y'u Burundi. Uti bo bavyita akamaramaza, kuko nkuko dujeje kubivuga tubabwiye ukungene umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Riveriano Ndikuriyo yagize urudandazwa rw'inkino z'akamari akarima kiwe. Twanabwiye kandi amabanga yashizwe habona ni radio RPA kukungene Riveriano Ndikuriyo afise ingufu zidasanzwe mu ishiramwe Rona ryegukira leta. Umuyobozi wa Rona Fabrice Niragira asanzwe ari umuvugizi we muri Fondation Pax. Iyo Fabrice kandi akaba afise akazi kagayitse ko gukingira ikibaba societe Lydia Lidike Ndikuriyo akayifasha kutariha amakori. Aho ni mu gihe kandi ari masosiyete dandaza kamari mu Burundi bivugwa ko yose hamwe ariha amakori angana n'imiliyaridi 5 z'amafaranga y'amarundi ya buri kwezi. Uyu Riveriano Ndikuriyo akaza kwisonga kandi mu bivugwa ko basamaza Barundi mu kwerekana ko Burundi buri mu nzira igana kumona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040. Ngo Ndikuriyo yishongora akakundi igihugu mu gihe ivyo giteje imbere abirundarunda. Ndikuriyo ngo yabwiye Abarundi ko igitegwa c'amavoka arico kizokemura ubukene bw'ibitoro mu mwaka w'2029. Ni mu gihe Ndayishimiye aherutse kuvuga ko ataramenya impamvu amashiramwe ya leta akora homba. Mu ijambo yashikirije hari kugenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka w'2026 mu birori vy'umunsi mukuru w'abakozi, Ndayishimiye yagarutse ku mwimbu uteye isoni w'amashiramwe ya leta. Ahagaze kuri stade Ngoma Igitega, umukuru w'igihugu yatangaje ko adatahura ico biva ko amashiramwe ya leta akora homba. Ikinyamakuru cigenga cyo bacaramurondereye inyishu. Ngabashikira Ndayishimiye ngo muramutubwira ko umuyobozi wa wenyene yagenye mu mabanga yo kuyobora ishiramwe rya leta y'u Burundi yitwa Rona atari kararikorera ibiriteza imbere ahubwo arikorera mu gukingira inyungu z'igihangange Riveriano Ndikuriyo. Ishiramwe Rona rya leta niyo rijejwe ibikorwa vyo kugenzura urudandazo rw'akamari mu Burundi. Nukuvuga ko Rona ariyo yemerera abashaka gushinga amasosiyete adandaza akamari mu gihugu babanje kurihishwa amadolari 70,000 kandi bagategerezwa gusubira kuriha ayandi nkayo nyene nyuma y'imyaka 5. Rona rero ni ifise ububasha bwo gutoza amatagisi ku masosiyete akorera akamari ku butaka bw'u Burundi. Nukuvuga ko umuyobozi wa Rona ari we jisho umukuru w'igihugu ahashira kugira ngo umuyobozi wa Rona ari we jisho ry'umukuru w'igihugu ahashira kugira ngo akingire inyungu z'igihugu. Yamara umuyobozi wa Rona Fabrice Niragira ntareka akingira inyungu z'u Burundi muri Rona, ahubwo arajwe ishinga no gukingira inyungu za Riveriano Ndikuriyo.
no kuvuga ko inka Ndayishimiye yatumye Niragira kuragirira abarundi atakigaburira kuko ivyo yigaburiye abigaburira inka y'uwundi muntu. Ndayishimiye ngo na Nyaragasabogoze Fabrice Niragira aca ashigwa imbere y'ubutungane ngo Fabrice niwe azomenyesha ubutungane ukungene inkinamico yose yari yubatse hanyuma afise uruhara muri ubwo busuma barengutswe kandi bahanwe hisunzwe amategeko. Ngibiriko bibera rero muri Rona ni navyo bishobora kuba bibera no mu yandi mashiramwe ya leta. Abatwara amashiramwe ya leta bagenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Birahambaye ko Ndayishimiye ava mu itiro akamenya ibibera muri ayo mashirahamwe. Birashoboka kandi ko ari we wenyene yotinyuka guhangana n'ibisuma bigisibije mu mashiramwe ya leta kuko usanga biba ari ibihangange bitinyitse canke abashigikiwe navyo ku buryo abashikiranganje usanga batinya kwegera izo dosiye kuko vya bihangange vyoca bibakurako amazosi. Haranavugwa kandi ikibazo c'ishiramwe 1xbet ryashizeho ubuhinga bwo kwiba hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mob cash rifasha kunyegeza amamiliyaridi yasohotse n'ayinjiye. Umugwiza atunga gabiri ishirahamwe mu Burundi ni umunyamakamba Chris Sebarinda akaba kandi anasanzwe ari somambike wa Reverano Ndikuriyo. Bikavuga ko Rona yishuza 1xbet imiliyaridi 4 n'imiliyoni 141 n'imisago. Muri 1xbet ngo baranse kuri ayo mafaranga kubera batinya ko amategeko yandi ahana foroda ca bakora ko aho boca barihishwa imiliyaridi zirenga 400. Biragoye ngo kwizera ko Rona na 1xbet bazohava bumvikana ku nyungu z'igihugu mu gihe umuyobozi wa Rona n'umuyobozi wa 1xbet bose bari mu kwa Reverano Ndikuriyo. Iki kibazo cyategerezwa gukurikiranwa n'umushikiranganje w'ubudandaji. Ariko birahambaye ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agihagurukira ubwiwe agashira ishiramwe Rona ku murongo kuko ririko ritungisha Ndikuriyo na basomambike biyo mu gihe Urundi bwo ubandanya guhenukira mu cobo c'ubukene ku rugero ruteye ubwoba ndetse n'isoni. Iradiyo RPA rero ikaba yaranashiza habona amasosiyete biradandaza kamari mu Burundi adafise uruhusha. Iradiyo RPA imaze iminsi ishira habona ubunyonyezi ibiture no guhonyanga amategeko biriko bibera mu gisata c'urudandazo rw'inkino z'akamari mu Burundi. RPA ivuga ko mukuru w'umugambwe SNDF de Reverano Ndikuriyo ari we ahagarariye ayo manyanga yose. Amasosiyete amwe arakora ukuri kwamye ariko ntarishwa amatagisi nk'uko bitegekanijwe n'amategeko. Aha twovuga nk'ishirahamwe 1xbet risanzwe ryegukira umugwiza atunga Chris Sebarinda asanzwe ari somambike wa Reverano Ndikuriyo bakaba naturuka mu ntara imwe y'amakamba. Aho rero tubibutse ko RPA naheruka kwerekana ko ifise amakuru y'ibanga avuga ko societe Lydia Liduc yegukira Reverano Ndikuriyo nayo ikora itarishwa amatagisi. Mu nkuru yashizwe habona na RPA yaradika avuga ko ari amasosiyete birakora adafise uruhusha ruyemerera gukorera ku butaka bw'u Burundi. Vyumvikana ko mu gihe igihugu kitayazi adaheza nga arihishwa amakori. Ayo nayo na amasosiyete abiri ariyo Meribet na societe Stars 888. Iradiyo RPA ikavuga ko amafaranga ngana n'imiliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi yoba anyuzwa buri kwezi akinjira mu mifuko yakugiye gato cyane kabansumirinda bahagarariwe na Reverano Ndikuriyo. Bikumvikana ko buri mwaka umwe imiliyaridi 36 ziribwa na bampema yuzu yataco bibona kuko bashigikiwe no kuboko kw'igihangange mu mugambwe ndetse no muri politike Reverano Ndikuriyo. Tukabaza ko kugira ngo isosiyete yemererwe gutanguza urudandazo rw'akamari mu Burundi tegezwe kuriha amadolari y'abanyamerika 70 mu kiringo c'imyaka 5. No kuvuga ko amasosiyete Meribet na ya sosiyete 888 Stars ukari zibiri yategezwe kuriha leta amadolari 140 kugira ngo ahabwe urusha rwo kudandaza akamari mu Burundi. Iradiyo RPA igatera kamo abashikiranganje babiri w'ikigega ca leta n'ubudandaji gwagurukira ico kibazo kugira ngo batuze ubwo bunyonyezi n'ibiturire bihagarikiwe na Reverano Ndikuriyo. Bamwe bati nyamba abashikiranganje arendi kumana na Hassan Kibe yabuzuye ubwoba ngo ne batanga imyongo kuko navyo vyofasha nkuko babishikiriza muri ino nkuru. Ngo sinzi ko umushikiranganje arendi kumana na Hassan Kibe bazohava bashacoba bakazibira imyobo imbabaze camwe mu gusahura itunga ry'igihugu mu gisata c'akamari. Ariko naho bigoye ivyo nivyo bihe vyerekana neza ubushobozi nyabwo bw'umutegetsi. Ngiye ukunda
ngiye ukunda igihugu atagahemo karimo ntutinya kugwanira iteka ryacu. Ubushobozi bw'umutegetsi ntibubonekera mu kungene azi kuniga karuvati ngahubwo bugaragarira mu kungene azi gutorera inyishu ibibazo. Umuhisi gwa Gasore Ndadaye umwe wese mu rugamba rwiwe barabona ko bashobora kuzohasiga gatwe. Ngo hari n'abandi barundi bamaze gutinyuka bakiyamiriza akarenganyo batagugumwa. Aho twokwibutsa akaroro kamwe k'umushinga amateka Fabien Banshirya nino yemirije atakugugumwa ko muhisi Petero Nkurunziza atari abereye iteka ry'imona kazuza yamaho. Fabiano Banshirya nino yarahamwe ariko kubera abantu atari bo mana aracariho kandi kwawo kuri guca muziko nigushe yarakuvuze. Turazi ko muri sinde FDD hanyerera cyane kuko nguheruka aho arendi kumana yashira habona ubusuma bw'imiliyaridi 100 bwariko burategurwa yaribwiriye inama nshinga amateka kari karatega ubwoba kurugera abona ko bashobora no kumwica. Ico gihe kubera inyungu Reverend Ndikuriyo yaziga muri izo miliyaridi 100 zitirirwa fomi yavuye ashinyaguriza umushikiranganje arendi kumana. Reverend Ndikuriyo ico gihe yatangaje ko adatahura ukungena umushikiranganje abaroga ku mutekano we ubangamiwe kandi igihugu caramuhaye abapolisi bamucungerera ubuzima. Reverend Ndikuriyo yavuye abaza ko iyo mushikiranganje Ndikumana yo bashaka gucungerwa n'abamarayika bavuye mu ijuru. Kubera umushikiranganje Alendi Kumana bivuga ko yoba yinyegeza mu kwakwanda ishimiye ngo abantu baraketse ko atacazoba. Gusa inyuma y'amezi make cyane hacafu umushikiranganje Gabi Bugaga yagendera mu kwakwa Reverend Ndikuriyo. Amatoza kandi yashizwe abona n'ishiramwe Fokode rirongwe na Pacifique ninahazwe yerekanye ko urupfu rwo mushikiranganje rufitanye isano rikomeye n'igisata kijejwe gutanga amasoko muri seni yararongoye. Ngo hoba rero hari bihangange vyari ko biramira mitwa ku mamiliyaridi y'abarizwayo mu gihe Ndikuriyo yari yahateretse umuyoboke wiwe azomucungerera inyungu. Umushikiranganje Bugaga yaguye muri ko kunyinyurana hagati Reverend Ndikuriyo n'uruhande rwari rwishije inyuma mu gitugu cha President Varisito Ndayishimiye nkuko benshi mu basasanguzi mu vya politike babivuga. Ngo birashoboka rero ko arendi kumana na Hassan Kibeya bose bakora ko bagasha ku bunyonyezi n'ibiturire bigisibije bihagarikiwe na Reverend Ndikuriyo. Ariko n'ubundi yaba bakunda igihugu mu bihe babona ko atanyisho bafite ikibazo nk'ico umuti rudende bari basigaranye kwa rugutanga imiho kugira ngo Ndayishimiye amenye ko ijoro ryakeye nkuko benshi mu basasanguzi mu vya politike ubwabo babivuga. Ngivyo rero ivyo twaba tubabwiye ku matohoza yakozwe cyane ku mashira hamwe ku matohoza agenda akorwa ku mashira hamwe yegukira bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu. Abo nabo rero bakaba bikika mukiza mu kunyegeza ndetse no kwiba amafaranga menshi igihugu. Bamwe bitwaza igihagararo bafise muri leta, abandi nabo bakavuga ko bagifise vyinshi vyo murantunge bafise vyinshi vyo gushitsa ko igihugu. Muyandi makuru bamwe bati bibazo bihanze abakozi muri mutuelle fonction de la publique baratabaza kuko bafashwe nabi. Muti kubera ko umuyobozi rero adafata kumwe abakozi n'igikwiye gukosorwa. Mwishira hamwe mutuelle de la fonction publique rijejwe kuvuza abakozi ba leta harangwa ibibazo vyinshi bifatiye cyane ku burongozi bubi bwanze Imana Sylvie. Rero navyo tugiye kuzohora tugaruka ko uno munsi tugira turabire hamwe ingene abakozi bo kumagishe n'amafarumasi barenganywa kubijanye n'amasaha bakora nyuma y'amasaha y'akazi nkuko bitegekanijwe n'itegeko rigenga akazi Code du travail ryo kugenekerezo ya 24 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020. Abo bakozi ntibagira amasaha yo kuruhuka nk'abandi bakozi bagenzi babo bakora ku cicaro gikuru no kuvuga kuri direction générale kuko bobo amasaha arenga ku 8 ku munsi bahabwa supplémentaire ariko abo kuri gishe bagahabwa amafaranga 8,000 y'isaha n'ibipfungurwa. Ivyo bikibonekeza ku kubayizamu n'abakora mu misi y'akaruhuko. Izo abakozi biyamiriza basemerera batabaza ko bakwiye kuba icoko kugira ayo manyanga ahagarare gutyo abakozi bose bafatwe kumwe. Nkuko abakozi baho muri mutuelle fonction publique babishikiriza ako kamaramaza katanguwe n'umuyobozi yahahora Nyandwi Ramadani uwo yashitse akura uturusho ku bakozi bo kumagishe no mafarmasi aca yita Fred de Garde 8,000 ariko abo ku biro bikuru bobo bagomanye izo supplémentaire bakanazihemberwa.
Ikibabaza rero abo bakozi nuko uwo Mushasha Nzeyimana Sylvie aho ashikiye atakosoye ako karenganya ahubwo yabandanije gukomeza ka karenganyo. Mutera kubera itegeko ry'akazi ritubahirizwa muri mutuelle fonction de la République murantunge de la République. Tumenyesha ko itegeko rigenga abakozi ari itegeko nomero 1/11 ryo kugenekereza 24 Munyonyi umwaka w'2020 rikaba ryaratewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Varisi Ndayishimiye. Itegeko rirerekana ko amasaha umuntu yakoze inyuma y'umwanya utegekanijwe harugwa kundwi kandi ku bakozi bose. Ivyo biruko mu gihe muri mutuelle fonction de la République hoho bafata ko warayizama cafatwa ko aheranye amasaha 2 ku munsi abaraye. Bisigura ko araye iminsi 5 mu kwezi abaheranya amasaha 10 ku kwezi. Ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'amategeko ahubwo urayizamu yategerezwa kongererwa akarusha no gutegwa intege. Ico kiri mu bituma rero abakozi batabaza inzego zibijejwe. Ministère de la fonction publique, Inspection du travail hamwe na Inspection générale de l'État kirazagurukira kibazo kuko abakora ijoro bari mu karenganyo katagira izina kuko amategeko y'akazi atomora neza ko kuva isaha 3 z'ijoro gushika isaha 6 zo mu gatondo isaha ikozwe igwizwa na kabiri travail de nuit. Gushikaho rero abo bakozi ntibatahura na gato igituma bobo aho guhembwa baca bakatwa amasaha 2. Muri bino rero bitamanyanga abakozi ntibatahura kandi igituma bakora imisi sozera indwi weekend ni imisi y'akaruhuko bagaca bahabwa isaha n'imfungurwa gusa mu gihe bagenzi bakorera ku cicaro gikuru bahemberwa muri uwo mwanya nyene amasaha y'inyuma y'akazi ico bita heure supplémentaire. Hari n'ibindi byinshi tuzogaruka ko harimo akamara amazi aho umuyobozi yongeye umushahara umugwi umwe abakozi abandi akabareka. Ni byinshi turiko turakora ko mu matohoza y'ino nkuru mugero tukibitohoza ko ufite subscribe canke sabone kugira ngo utazocikwa nibikurikira muri aya matohoza ndetse no mu zindi nkuru nibiganiro tuzobageza ko Numpuza TV Imana iba hezagire.